nuko bene data nkunda icete cya mbere cya Bikorinto 15:58 nuko bene data nkunda mukomere mutanyiganyiga murushirizeho iminsi yose gukora gukora ibikorwa by'umwami wacu kuko muzi yuko ubutame bwanyu atari ubusa mu mwami. Amena. Timunyeganyege bakuru. Ubutame bwacu ngo turushirizeho kugira gute? Gukora ibikorwa by'Imana. Kandi ngo timucobogore. Igihe nicyashika Yesu azatugororera ibyo twakoreye Imana. Impera ni nyinshi mu ijuru kubakoreye Imana. Kaminuza yabitubariye ngo abakoreye Imana ngo bivuye ku mitima bakoreye Imana ngo ibikorwa byabo bizabaherekeza. Yesu abahezagire abakorera Imana uko bibereye. Yesu nabahezagire. Asante sana. Baje kubaramutsa shengero ry'Imana amahoro ya Yesu Kristo abane namwe. Yesu abahezagire. Tudatebeje reka twongereho ayandi majambo Imana yashize mu mutima wanje. Bamaze kumbwira yuko uyu munsi anije uzigisha nasenze Imana kuko abakozi bose babikora kugira ngo Imana itange ijambo ry'uyu munsi, kandi Imana yararitanze. Namwe mwaradusengeye, musengera abakozi b'Imana. Yesu nabahezagire. Ijambo dusoma ni rijya nifanye ya Mungu kazi ndiyo usiku waja kazi itakwisha. Kugira bwire igihe mutakibasha gukora, ariko ngo fanya bidii sana kuokoa ndugu. Tusome mu gitabo cyo Kuvayo ibice 25 turaheraho kuri uwo murongo tugarukire kuwa 3 turaja kugenda twumva no gukorera Imana. Turagenda turaba ingene abakorera Imana bakwiriye kuyikorera. Abakorera Imana bakora ibi bikorwa, turaraba dufisaka uturorero twinshi twabakoze ibikorwa by'Imana, kandi n'Imana ubwayo hari icyo yavuze kubakorera Imana. Kuvayo ibice 25 biravuga ngo Imana igira gute? Ibarira Mose ivyo gukora ihema ryayo. Imana ibarira Mose, ibarira umurongozi w'Abisirayeli gukora ihema ryayo. Niyo yabivuze, kandi igera ingene bazakora. Uhoraho abarira Mose ati, barira Abisirayeli bankoranirize amashikanwa, muze mwakirire umuntu wese atanze rivuye hehe? Rivuye ku mutima. Nivyo tugenda turaba, rivuye ku mutima. Kandi amashikanwa muzoshikanira azabe aya: amazahabu n'amafeza n'imiringa n'ibindi n'inyuzi n'ibindi bikoresho n'imyeshi. Biragenda iki gitabo cyose bigenda kuvuga ngo na ibi titwobiheza, ariko turabe ingene bikorwa. Yesu naduhezagire bene data. Imana ibwira umurongozi w'Abisirayeli nguko ibarira abarongozi bacu kugira ngo tugire icyo dukora. Imana ni kwizikora, kandi ikorana n'abarongozi b'ishengero, ikorana n'abakozi b'Imana, ikabahereza icyiyumviro hariya karara ntasinzira.
yaraba ririya shengero hariya, yaraba mu kibanda, yaraba ingene imvura, yaraba izuba. Yo mana yo mu ijuru bigende bite? Imana taho babarire, babwire, tugira ubwoba, bwira abantu kugira ngo bagire icyo bakora. Itangurira kuri hotereka kugira ngo nze mbane namwe. Iravuga ngo bwira Mose ngo barira abantu Abisirayeli bankoranyiriza amashikanwa, muze mwakire. Irababwira amashikanwa bazakira. Mwakirire umuntu, muze mwakirire umuntu wese aritanze rivuye hehe? Rivuye ku mutima. Asante sana. Ego avuga ivy'amazahabu, avuga amafeza, amavuga imiringa, avuga n'ibindi bikoresho, inyuzi z'uduhama, ingene imyambaro, ingene bizakorwa, amasanduku y'agasanduku y'isezerano n'ibikoresho vyaryo n'ibiririmwo byose. Aho imubwira ivyo. Reka turabe ingene yamubariye. 40 verse ya 40 haravuga ngo, havuga gute ngo uzugire umwete wo kubikoresha. Wo kugira gute? Nabwiye Mose ngo ari wo bikora. Uzugira umwete wo kubikoresha, ufise abantu urongoye, uzugira umwete wo kubikoresha. Turi kumwe? Uzugira umwete wo kubikoresha, ubigereranyije n'ikigereranyo cyavyo werekewe kuri uyu musozi. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Imana niyo yatanze pula ingene bazubaka ihema. Ijana Mose iramwereka ingene bizokubakwa. Azubake ngo ugire umwete wo kuzodubaka kwa ukurikije cya kigereranyo waronse kuri wa musozi wa Sinayi, ku musozi w'Imana. Imuhereza kuri ibintu byose. Nibitangaza kubona ingene yabimubariye. Iramubarira ingene bizokora ibi byose, abagabo n'abagore ingene bazakora. Ataho ntukihende ngo uzakora ukwawe ivyiyumviro vyawe, uzagendere kuri uru rutonde. Yesu wacu nashimye. Ijambo ryiza ritunezera ngo Mose niko bitubwira ngo nguko ngo Uhoraho yabariye Mose ngo Abisirayeli ngo niko babikoze vyose. Usomye 39 y'icyo gitabo na 42 ngo nguko Uhoraho yabibwiye Mose niko Abisirayeli babikoze, kuko yarabujuje ubwenge ba Besaleli ba Oholiabu ngo n'abandi. Imana irabigisha abanyinyeri bakomeye. Ndatangaye Mose ngo Imana igiye gusuzuma bisanga kweli ngo kurya yabariye Mose ngo niko babikoze, ngo niko babikoze, ntibahushije kuko bari bahawe ubwenge n'Imana. Yesu naduhezagire bene data. Reka intumbero yayo yo kuvuga ngo bayikorere iri hema turarisanga ku murongo wa 8. Uyu murongo wa 8 ni wa 9. Kandi bangirire ahera ho kuba kugira ngo ngerere hagati muri bo, nkuko ivyo ngira nkwereke vyose bimeze nk'ivigereranyo c'iryo hema nzogira gute nzobamwo no mu bigereranyo c'ibintu vyavyo vyose abariko muzabikora. Yesu ashimwe cyane. Aha ijambo ry'Imana rikatubarira ngo Mose yabikoze ngo kuko Uhoraho yamubwiye. Uko niko yabikoze. Tugende muri 39 turabibona y'icyo gitabo 39 turabe ingene Mose yabikoze. 39 na 42
biravuga ngo kuko Uhoraho yabibariye Mose, Abisirayeli bagize gute? Niko bagize gute? Niko babikoze. Mose yitegereza ivyo bakoze vyose, asanga baragize gute? Ego ngo kuko Uhoraho yari yagize gute? Yavuganye, yaravuze. Niko bagize gute? Niko babikoze. Bihejeje Mose agira nti, bihejeje Mose agira nti, muradahezagirwa n'Imana. Abakoze neza, bakoze igikorwa cy'Imana, ngo Mose bavyitegereje basanga vyose kurya Uhoraho yababariye. Niko babikoze. Amaze Mose agira gute? Arabahezagira. Yesu abahezagire. Abakorera Imana uko bibereye, Yesu nabahezagire. Amen. Asante sana. Tubandanye. Turabe ingene abantu babikoze rero. Ariko amaze kubikora kurya, Mose abarira barya abahinga ngo bashobore kurishinga. Kandi niko bararishinze kugira ngo icyatumye ryitwa ihema ni ukubera iki? Gituma batubatse ingoro nk'iyi ngiyi ikomeye ibiri hamwe. Nuko bari mu rugendo. Cyategerezwa kuba ihema kuko bagenda bimuka. Turasomye tugende mu bice byayo bya 40 y'iki gitabo nyene 40, turabe ingene vyagenze bamaze kubikora. Mose amaze kubahezagira. Reka turabe. Mose 17 biravuga ngo Mose ashinga ihema, arobanura Aroni. Tugende kuri 34. Biravuga ngo maze cya gicu gifuka ihema ry'ibonaniro, ubwiza bw'Uhoraho bwuzura muri iryo hema ry'imbere. Mose ntiyashobora kwinjira muri iryo hema ry'ibonaniro kuko icyo gicu cyari kuri ryo, n'ubwiza bw'Uhoraho bwuzuye muri iryo hema ry'imbere. Kandi mu rugendo rwabo rwose icyo gicu kivuye kuri iryo hema kigasubira hejuru, Abisirayeli bafata inzira. Ariko iyo icyo gicu kidasubiye hejuru ntibagenda, bashitsa ku munsi kizagira gute? Kizosubira hejuru. Kuko icyo gicu cy'Uhoraho ku murango cyaba kuri iryo hema, mu ijoro kikaba iki? Umuriro imbere y'ab'inzu ya Isirayeli bose mu rugendo rwabo. Yesu naduhezagire. Uko niko vyagenze, niko vyagenda. Cya gicu cyagiye kibarongora, kandi turumvise ingene cyahagararaga bamaze kuvyuzuza ubwiza bw'Imana. Imana irashima igikorwa Mose yakoze, iravuga ati okay kabisa, mwabikoze neza. Iyo dukoze neza ubwiza bw'Imana buramanuka. Iyo dukoze vyiza Imana iraza isha muri rwa rusengero rwayo. Dufite umwanya hariya ngo kumutemere, hariya wihongero niho ngo yabaga, ngo kandi ngo niho nzoza mbonanira nawe, ngo niho nzoza kubwira ngo ibyo ubwira Abisirayeli. Yesu nashimwe bene data, dukora ibikorwa vy'Imana, Imana irabishima. Reka tubandanye rero ingene abantu batanze. Tugende turabe ingene abantu babikoze. Biratubwira, tugende muri 35 ni cya gitabo nyene cyo kuvayo 35 turabe ingene abantu babikoze.
ngene bakoze igikorwa cy'Imana. N'umurongo wa 4 duhera ku murongo wa 4 haratubarira ngo mwahabonye 35 kuvayo n'umurongo wa 4. Mose abarira ikoraniro ryose ry'Abisirayeli ati, ibi nivyo mugira gute? Ivyo nivyo Uhoraho yageze ngo mukoranye amashikanwa yo kumushikanira mukuye mu vyanyu. Mukuye hehe? Mukuye ku vyanyu. Umuntu agire icyo ahaza mu vyiwe, mu vyo wari ufise, kura mw'ivy'Imana, muri ivyo vyawe Imana yaguhezagiye. Ivyo yaguhezagije nawe nivyo ukorera mw'Imana. Yego umuntu umuntu wese yumva bivuye ku mutima agire gute? Abari we azana ishikanwa ryo kunshikanira Uhoraho. Ayo mashikanwa naya n'amazahabu n'amafeza n'imiringa, ukabandanya nibirebire ingene yagiye ababarira ingene bazamushikanira. Tugende kuri 20 dushike kuri 21 verse tugende verse aratubarira, nuko ikoraniro ryose ry'Abisirayeli baragenda bava imbere ya Mose, maze baraza umuntu wese asunitswe n'umutima wiwe, n'umuntu wese agize gute? Atanze bivuye ku mutima, bazana amashikanwa bashikanira Uhoraho yo gukoresha rya hema ry'ibonaniro. Ayo mashikanwa ibyo gukoresha ibikorwa vyarwo vyose, nayo gukoramwo ya myambaro yande yejejwe. Burabandanya ariko tugeze aho ngaho. Igikuru tuhaye twumva ngo Mose amaze kubabarira ya majambo, baja mu bikorwa rero kubikora. Imana yari yabategetse ngo bakire ngo ishikanwa rivuye ngo ku muntu, ku mutima w'umuntu. Pawulo yabivuze ngo iki hariya mu Bikorinti 9 n'umurongo w'7. Pawulo yahanuye abizera ngene bakwiriye gukorera Imana. Baravuga ngo gutangana umunezero. Gutangana iki? Umunezero. Icete cya 2 cya Bikorinto ibice 7 n'umurongo uhereye kwa 6 haravuga ngo ugutangana umunezero. Ariko icyo mvuga ngibi ngo ubiba nke azokwimbura bike, ubiba vyinshi azokwimbura vyinshi. Tugende umuntu wese atange nkuko abigabiye mu mutima we, kuko abigambiriye mu mutima we. Umuntu atange kuko abigabiye ku mutima we, atagize gute? Atababaye. Mu gikorwa cy'Imana nkiki nta gukora ubabaye, atagize nte kandi atagoberewe. Atagize gute? Atagoberewe, kuko Imana ikunda utanga anezerewe. Kandi ngo Imana ishobora kubagira gute? Kubasaza ko ubuntu bwayo, kugira ngo murushirizeho gukora ivyiza byose, mufite ibibagize gute? Ibibahagije byose. Yesu naduhezagire bene data. Abantu barakora, ijambo ry'Imana gatubwira ngo ukora unezerewe, ngo kandi ngo nta guhatwa, nta kugira gute, ngo gira gute. Tugende twumve ijambo ry'Imana ingene abantu batanze. Tugende kuri 34 n'umurongo 35
turaba ingene batanze amashikanwa yo gukoresha iryo hema bikagira gute bigasaguka. Baratanze kugeza aho bisaguka, bigasaguka. Tugenda 36 duhere ku murongo wa mbere turaba ingene batanze amashikanwa. Duhere ku murongo wa mbere dushike ku w'indwi. Haratubarira ngo iki? Biravuga uko abantu batanze bikagira gute bigasaguka. Baratanga kugeza aho bisaguka. Ego icyomba natwe tugatanga ibyo kubaka iyi ngoro bikagira gute. Asanti sana. Tugende Besaleli na Oliyahabu nivyo. Aha, n'umuntu wese w'umuhinga abo Uhoraho yagize gute yashizemwo ubuhinga n'ubwenge kugira ngo bagire gute ngo bamenye gukora byose by'ivyo hema. Aha, baze babikore nk'uko Uhoraho yagize gute yabigeze vyose. Nuko Mose ahamagara Besaleli na Oholiyabu n'umuntu wese w'umuhinga abo Uhoraho yashize ubuhinga mu mitima. Mbere n'umuntu wese yasunitswe n'iki? Umuntu wese wasunitswe n'umutima kugira kuza gukora ico gikorwa. Maze Mose abaha yake yamashikanwa yose ay'Abisirayeli bashikaniye gukora ivy'iryo hema ngo bayakoreshe. Kandi uko bukeye mu gitondo bakomeza kugira gute kumuzanira yandi mashikanwa avuye kuki ku mitima igize gute. Asante sana. Yego ngo bituma abo bantu bose abahinga bakora ibikorwa vyose vyo kuri iryo hema. Baherako baraza umuntu wese ava mu gikorwa ciwe yakora. Muzoheba n'ibikorwa byanyu muze mukore. Yego babarira nde? Babarira Mose bati erega abantu bagize gute bazanye ibigize gute ibirenze rwose kuvyo bagize gute kuvyo Uhoraho yagize gute. Asante sana. Nuko Mose ashinga kubabuza bagira gute babitangaza aho bashagaje hose bati ntihaze hagire umugabo cyangwa umugore wagira gute gukora ibindi kandi kubw'iryo hema. Uko niko bababujije abantu bagira iki tibagira ikindi bazana kuko tugende kuko ivyo bari batanze vyari bigize gute gukora ico gikorwa cyose kikagira gute bikasaguka kwe. Icyompa tugakora igikorwa cy'Imana kikagira gute kikuzuza ibikorwa ibindi bikagira gute. Abakuru baciye umugani uvuga ngo ubarira bumva ngo ntagira gute. Asante sana. Ubarira bumva mu Kinyarwanda biravuga ngo ubarira bumva ntagira gute takoresha inguvu.
ubarira bumva uko mwahejeje kumva kandi mwarumvise umunsi batanga itangazo ryo ubarira bumva yewe Yesu nashimwe bene data dukore baza barya ijya komite birashoboka bamuzoshiraho komite kandi birashoboka ko yarateguwe yabazakurikirana ubwubako ariko kuko mwabwiye abumva nta kuvunika kuriyo byose bizakorwa uhoraho mpwemuyera ariko arakoresha iyi mitima y'abantu bazakora babikuze bazanezerwa bazakora igikorwa cy'Imana Yesu wacu naduhezagire bene data yego Yesu nashimwe bene data tubandanye iryo hema ryasubirijwe n'urusengero Salomo yubakishije asante sana titugarukira ku ihema turacyavuga n'izindi nsengero ariko ndabivuga nyaruka yego iryo hema ryasubiriwe n'iki n'urusengero Dawidi turabe tugende mu ngoma ya mbere ibice 29 ingoma ya mbere ibice 29 twumve n'umurongo wa mbere 29 twumve ibikorwa by'Imana ingene bikorwa twumve ingene turebe ingene Dawidi yabiteguye umwami Dawidi ingene yateguye ibikorwa bizubaka ingoro y'Imana yagize imigabo yo kubaka yaramaze kubaka inzu yiwe y'ubwami abona Imana iracyari mu ihema Dawidi aravuga ngo ni gute njewe noba muri ziriya nzu ariko Imana ikiri mu ihema reka nubaka ingoro y'akataraboneka reka nubakire Uhoraho Imana yacu ni nkuru n'izina ryayo batangura ni izina ryayo ritangura niki Imana ni Imana nkuru ntabwo ari Imana ntoya iriya Imana nkuru reka nubakire urusengero rubaye kurupanuka abantu bazinjiremo bose Yesu nashimwe agira icyo cyiyumviro tugende 29 twumve nawe ingene yakoze Dawidi kandi n'abantu yakoresheje ingene babikoze banezerewe nivyo tuja kuraba Dawidi n'abantu batanga ivyo kugira gute kubaka iki urusengero baratanga tugende maze umwami Dawidi abarira ikoraniro ryose ati umuhungu wanje Salomo ari wenyene Imana yatoranije aracari muto ntarakura naco igikorwa ari kinini kuko iyo ngoro itazoba iy'abantu ariko izoba iy'Uhoraho Imana jewe niteguye ivy'iyo ngoro y'Imana yanje uko nshoboye Yesu agushoboze witegure gukora ivy'iyi ngoro icy'Imana igushoboje jewe niteguye guko ivy'iyo ngoro y'Imana yanje uko nshoboye kose nagize gute narondereye amazahabu yo kugira gute yo kuramurwa ibintu bigize gute vy'amazahabu vyose n'amafeza n'amafeza nyene n'imiringa niki n'ibindi vyose ariko titwobiheza tugende ku murongo wa 9 twumve iwe ingene yarabiteguye ibintu ubutunzi bwiwe bwarabitegura ku ngoro y'Imana maze tugende ku murongo wa 9 maze abantu bagira kanyamuneza ko kugira gute asante sana maze
abantu bagira akanyamuneza ko gutanga bivuye hehe? Mu mitima, kuko bashikaniye uhoraho n'imitima ishize icira, imitima yejejwe itari mu icyaha, barashikanira Imana, bagize akanyamuneza. Mbega shengero ry'Imana, ubwo batubariraga kubaka ingoro y'Imana, wumvise akanyamuneza? Dufise akanyamuneza? Uranezerewe? Urumva bihaye bibira muri wewe? Asantiza ngo bagira gute abantu ngo bumva akanyamuneza, baranezerwa. Asanti sana, ingoro igiye kubakwa, cyampa tukagira akanyamuneza kuko rikorwa cy'Imana. Eka duheze iyo gicenda, hatubariye ngo maze abantu bagira akanyamuneza bashikanira Imana. Tugende bashikanira uhoraho n'imitima yabo ishize icira, babikunze rwose. Babikunze bingana gute? Rwose. Kandi umwami Dawudi nawe aranezerwa, akanyamuneza kangana gute? Abonye abantu ingene babinezerewe, nawe aravuga ati kweri kabisa aranezerwa, ngo akanyamuneza kenshi. Apana gake, kangana gute? Kenshi. Tugende turavyumvishe. Urwo rusengero rwa Salomo yubakishije rwa rusengero rwiza cyane, kandi ngo yarukoze tituraba ingene Salomo yabikoze, ni byinshi. Urwo rusengero ninde washoboye kurusambura? Nebukadineza, rwasambuwe na Nebukadineza abajanye mu kinyago. Gihe yajanaga Abisirayeli barakoze ibyaha, Yeremiya yarababariye, arababurira ariko ntibavyumva. Nebukadineza arabajana, yabajanye ibice mu bihe bitatu, ariko bongeye kugaruka mu bihe bitatu, kandi nabo baje kubaka igikorwa cy'Imana. Reka tugende. Urundi rusengero rwubatswe na Zerubabeli na Yosuwa. Zerubabeli yari guverineri, n'uyu Yosuwa mwene Yehosadaki umuherezi, bavuye mu kinyago i Babuloni mu mwaka wa 535 Yesu ataravuka. Umwami Kuro niwe Imana yakoze ku mutima, ategeka ko bubaka urusengero. Reka turabe mu ngoma, ndiko ndagenda kandi biriko biragenda neza. Reka tugende ngene Kuro yashoboye kubaka urundi rusengero. Turiko turagenda turaba ingene bakoze bene data. Intumbero niyo 36 n'umurongo, icyo gitabo cyo ku ngoma ya kabiri. Yego dusome amajambo y'Imana. 36 na 22 niko nibwira. Aratubwira ngo, aravuga ngo Kuro yemera ko bagira gute? Bongera kubaka urusengero. Bari bavuye mu kinyago, batashe basubiye muri Yerusalemu. Kuro uyu Imana yaramukanguye mu mitima. Uyu mwami yari umwami w'isi y'icyo gihe. Biravuga ngo hanyuma mu mwaka wa mbere Kuro umwami w'Ubuperesi agiye ku ngoma, Uhoraho agira gute? Akangura umutima wiwe kugira ngo ijambo yavugiye mu kanwa kandi ka Yeremiya ribone gushika. Nuko Kuro uwo mwami w'Ubuperesi ashinga ko batangaza mu bihugu ciwe cyose, agira gute? Aravyandika ngo Kuro umwami w'Ubuperesi aravuze ati, Uhoraho Imana nyene juru yangabiye ibihugu vyose vyahehe vyo mw'isi, kandi yangeze ngo ndagire gute? Ndamwubakire ingoro i Yerusalemu mu Buyuda.
none umuntu wese muri mwebwe womuki mu bantu biwe bose uhoraho Imana yiwe nibane nawe aduge aje hehe aje Yosefa kwa Mungu. Asante sana. Muravyumva? Mu rusengero rwubatswe nande Serubabeli avuye hehe i Babuloni, guverineri umutegetsi hamwe n'umuherezi. Imana ngo ikora ku mutima wa Kuro. Imana nizikangura imitima kugira ngo bakore igikorwa cyayo, kugira ngo bayikorere cya gikorwa igomba yuko gikorwa. Igikorwa kirakora, iramukangura kandi iramubwira ngo nibatanga itangazo yuko Abisirayeli bakwiye gusubira mu gihugu cyabo kandi bashike bakora iki, bubake urusengero rw'Imana. Niko yabivuze abarekuye. Kandi yo Kuro afite amazina meza asa n'aya Yesu. Usomye Yesaya 44 na 45, Imana yamwise amazina asa n'aya Yesu Kristo kuko yakoraga ibikorwa byiza bihimbara Imana. Yesu nashimwe bene data, uko niko yashoboye kumukangura Kuro ashobora akora igikorwa cy'Imana. Kandi ngo turumvishe abo barongozi bagarutse bagize umutima urondera Imana. Ubwa mbere barondera aho gusengera. Abo bakozi b'Imana bagarutse igikorwa bakoze ubwa mbere byari ibintu vya kirite, ibintu aho basengera. Bubaka igicaniro, ntiduteba titugenda tuhasoma. Bubaka igicaniro, barongera kandi aho igicaniro bongera kandi bubaka urufatiro rw'iki. Ezera 3:8 turaba ingene bashizeho urufatiro. Bubatse igicaniro kugira ngo bagarure bya bintu bari baratakaje byo gusenga Imana, byongere bigaruke mu Bisirayeli. Tugende 3:8 haratubwira ngo bubaka amatanguriro y'iki y'urusengero. Biravuga ngo nuko mu mwaka ugira kabiri uhereye aho bagize gute, bashikiye ku kibanza c'ingoro y'Imana i Yerusalemu mu kwezi kwa kabiri, niho Zerubabeli mwene Sheyalatiyeli na Yosuwa mwene Yehosadaki batanguriye gukora, bafatanyije n'abandi bagenzi babo babaherezi n'abalewi ngo nabavuye mu kinyago bose bazi Yerusalemu bashiraho abalewi uhereye ku b'imyaka 20 ukagenda. Maze Yosuwa niko babikoze tiduteba, bashiraho amatanguriro aho yarari y'urusengero rw'Imana. Ariko ibikorwa by'Imana bigenda bihurana n'ingorane nyinshi. Twumva ngo bubaka amatanguriro, ngo ariko abanzi babo ngo bakomeje kubarwanya, bababuza, ndetse babarega no ku mwami. Baravuga bati babantu bariko baragira ngo bubake ibi urusengero. Uwo mwami arategeka ngo bihagarare. Imyaka 10 igera ku 15 aragacerere nta kubaka. Satani ararwanya ibikorwa by'Imana, ariko hamwe no gusenga Imana byashoboye kugenda neza. Imana ikangura umutima w'abavugishwa n'Imana witwa Hagayi na Zekariya. Nibo babateye umwete, baraza baravuga bati mwebwe mwibereye mu vyanyu, ariko nta muhezagiro mwabona muri mu mazu yanyu, ariko Imana itubakiwe ingoro yayo. Bagira umwete rero, aba bavugishwa n'Imana barabakangura. Igikorwa cy'Imana kirakorwa, ibintu bigenda neza. Yesu nashimwe cyane. Ingoro y'Imana irubakwa, iruzura. Uko niko vyagenze. Nubwo abanzi babigize, urundi rusengero rwubatswe na Herode, nirwo rusengero rwariho mu gihe cya Yesu Kristo. Urwo rusengero nirwo Yesu yasanzeho rwubatswe nande n'uwitwa Herode. Urundi rusengero ni ishengero ry'Imana, ariwe mubiri wa Kristo,
Yesu wacu nashimwe. Mbega turi urusengero rw'Imana, uko ndiko ndashaka kwegeranya turabe ingene turi urusengero rw'Imana, turabe ko Imana igerera muri twebwe. Hariya mu Bakorinto, tugende mu cete cy'Abikorinto, twumve ingene bashoboye, ingene ishengero ry'Imana. Abikorinto, tugende Abikorinto ba kabiri 6 n'umurongo wa kangahe? Reka duhere ku murongo ku murongo 15 n'umurongo wa 16 cyangwa 17. Haravuga ngo kandi Kristo ahuriye hehe na Beriyali? Canke uwizera n'utizera basangiye iki? Kandi urusengero rw'Imana rugira gute? Ruhuza rute n'ibigirwamana? Kuko twebwe turiki? Turi urusengero rw'Imana nzima. Mbega turi urusengero rw'Imana nzima, kuko Imana yavuze iti nzogerera muri bo, nzogendera muri bo, mb'Imana yabo nabe babe abantu banje. Yesu wacu nashimwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Hariya mu Bakorinto haragenda hatubwira muri ibi bice ngene hatubarira ibice 3, turabisoma tunyaruka. N'umurongo w'icumi biratubwira kuko turi urusengero rw'Imana, Imana nzima. Biravuga ngo Abikorinto ba mbere ibice twavuze ko ari 3, zahantu turabize cyane, ariko reka dukangure imitima. Mbega ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana, kandi ko mpwemu w'Imana aba muri mwebwe? Umuntu niyonona urusengero rw'Imana, Imana izagira gute? Izamurandura, kuko urusengero rw'Imana rurwera, kandi urwo rusengero ni mwebwe. Yesu naduhezagire. Na hariya 10 icyo cete nyine cy'Abikorinto bigenda bitubarira, kuko turi 6 n'19 harabitubarira ingene turi urusengero rw'Imana. Aratubarira ingene turi urusengero rw'Imana. 6 ego n'umurongo w'16 cyangwa 6 n'19 harabitubarira. 6 n'19 ni kwa kundi nyine bivuga, biratubwira n'19, ntimuzi yuko imibiri yanyu ari urusengero, ari insengero za mpwemu yera ari muri mwebwe, uwo mufite avuye ku Mana, kandi si mwe mwiganza, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mushimisha Imana mu mibiri yanyu. Turi ingoro y'Imana, Imana ibamwo. Yesu nashimwe cyane. Iryo ni ijambo ry'Imana. Mu byahishuriwe reka dusozere, haratubarira kuko 21 harabitubarira. Ibyahishuriwe Yohana 21, cya gitabo tugize iminsi twigishwa. 21 n'umurongo, reka duhere hariya. Ijuru rishya n'isi nshya. Mbona ijuru rishya n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byagiye, n'ikiyaga cyari kitariho. Mbona umurwa wera Yerusalemu nshya rumanuka ava mu ijuru ku Mana, riva mu ijuru ku Mana, witeguye nk'uko umugeni asharizwa umugabo wiwe. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe riti, ihema ry'Imana riri kumwe n'abantu, kandi izogerera muri bo, nabo bazoba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izobana nabo, izoba Imana yabo. Yesu wacu nashimwe. Bisozera bivuga ngo natwe turi ingoro y'Imana. Yesu nibuye
ryagawe n'abantu ariko ku Mana ryaratoranyijwe. Natwe bikatubwira mu Banyefeso, bikatubwira ngo natwe turi amabuye mazima, ngo muri iyo ngoro natwe turubakanwa. Yesu ni fondasiyo kandi niwe mutwe w'ishengero, ni fondasiyo. Natwe turi amatofari turubakanwa kugira ngo tube ingoro y'Imana, Alfa na Omega, uwitangiriro n'iherezo. Yesu abane namwe. Duhejeje harya mu gitabo cy'Abakorinto 16 n'umurongo wa 58. Turahamagaye abaza gutunganya imitima yabo. 15 niho dusozereye, hatubarira ngo iki? Twebwe abahaye bakorera Imana n'imitima ikunze, Yesu nashimwe. Nuko bene data nkunda, Icete cya mbere cy'Abakorinto 15:58. Nuko bene data nkunda, mukomere mutanyiganyiga, murushirizeho iminsi yose gukora gukora ibikorwa by'Umwami wacu, kuko muzi yuko ubutame bwanyu atari ubusa mu Mwami. Amena. Timunyeganyege bakundwa. Ubutame bwacu ngo turushirizeho kugira gute? Gukora ibikorwa by'Imana, kandi ngo timucobogore. Igihe nicyashika Yesu azatugororera ibyo twakoreye Imana. Impera ni nyinshi mu ijuru kubakoreye Imana. Kaminuza yabitubariye ngo abakoreye Imana ngo bivuye ku mitima, bakoreye Imana ngo ibikorwa byabo bizabaherekeza. Yesu nashimwe kandi Yesu naduhezagire. Tuguhaye kaze kandi ibyo gukorera Imana musanzwe mubizi kandi mukora ibikorwa byiza kandi tuzabikora n'umwete. Turahaye kaze umuntu wese yo kumva ati jewe mu kubaka iyi ngoro y'Imana hari ibitagenze neza, kuko biravuga ngo tubikorane ngo umutima utgize gute? Ushize iki? Ushize ikira, ngo umutima wejejwe. Tidukorane ivyaha, kandi abakorana ivyaha nta mpera bazabona, ariko abakoze mu bugororotsi timucobogore, mufise impera ivuye ku Mana. Umwami Yesu nabahezagire. Umwami abane natwe. Abumvise ayo majambo, Yesu nabahezagire. Amen. Ego murapfukama. Ego nimushike n'umuntu utarakira Yesu nk'umukiza, nawe turamuhaye kaze yakire Yesu nk'umukiza wiwe. Umuntu utarakira Yesu turamuhaye kaze ashike hano, nawe yakire ivy'agakiza k'Imana, aronke ubugingo butazashira. Yakire rwa rukundo Imana yakunze abari mu isi cyane, watumye itanga Yesu umwana wiwe w'ikinege, kugira ngo umwizera wese, mwapfukama naho mugeze, kugira ngo umwizera wese ntapfe rubi ariko ahabwe ubugingo. Tugiye gusenga Imana. Paseri Deo, kaze usengere abaje gutunganya imitima yabo. Imana ibagirire neza abaje gutunganya imitima. Yesu abahezagire. Turagushimiye Mwami Imana nzima, turagushimiye urukundo rwawe n'igitangaza, kuko wakunze abantu ukagomba kugerera muri bo, ukaba muri bo, ukagendana nabo, ukabagirira neza. Muri kano gatondo Mwami turasabye ugerere mu bantu bawe, ugerere mu mitima. Umuntu wese agira umutima utunganye wejejwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Umuntu wese yumva umunezero, kuko Mana yo mwijuru agize umutima ubikunze, umutima ukunze kugukorera, umutima ukunze ivyo ugomba, umutima ukunze kwera kukubana n'abera Mwami. Umuntu wese umugira urusengero rwawe, urusengero Mana ubamwo. Turagushimiye ko twaguzwe igiciro kinini, twaguzwe amaraso ya Yesu Kristo,
kwanga umuntu ntaba aciganza ariko aganzwe nawe, akwiyegurire rwose abinyegu wiharije, abo urusengero rwawe, abo gukorera, abo gukwiza ishimwe ryawe, abose ubuzuza umunezero wa mbere wo guharigwa ivyaha, umunezero wa mbere wo kubonana n'Imana, kuko bari mwama ahantu hibonaniro, ahantu ukwegera Imana, ahantu hari ubwiza bwawe, ahantu ukwezwa n'amaraso ya Yesu, ahantu kugenderwa na muhemu yera. Umuntu wese akumva ijwi ryawe, akumva ico umugombako, maze yumve akagira umunezero, akakwegera mukayaga nk'incuti, akanezererwa Imana yiwe. Ko abandi bagenda birata imana zabo zidashoboye, zibigirwamana zitumva, zitabona, ataco zikora, ariko Imana yacu ni Imana nkuru, Imana ihambaye, ibereye icubahiro cose. Imana ibana n'abantu bayo, iri mu bantu bayo, igerera mu mitima yabo. Turaguhaye ikibanza, turakugururiye utuganze, umuntu wese umuganze, yumva umunezero wo kubana n'Imana, ugendana n'Imana. Mana yo mwijuru turagushimiye, kandi ikiruta vyose nuko uzoduha kugerera kuri wa mugwa Yerusalemu musha. Haleluya! Aba bantu bose mwami buzura ivyizigiro kuri wa munsi, ko azohabwa ikibanza mwijuru muri wa mugwa wagiye gutegura. Hamwe avangumira kwa data hari amazu menshi, ngwiyataba hari imbanda bibabwiye ngo none nzogaruka kubajana kugira ngo aho ndi namwe ariho muba. Turagushimiye mwami, umuntu wese carondera no kuzoba muri ayo mazu, no kuzobana nawe ibihe bidashira. Cyo gituma atunganya umutima, cyo gituma arondera kwezwa, kwa ngo Yesu aho uzogarukira azohabwe kaze mwijuru. Urakoze kuvyumva, akoze kubikoze, ndabisavye mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana, amen. Yego dusengere abarwayi, kuko ubutumwa bwiza bugenda bukiza imitima, bugakiza n'abafite ibibazo by'amagara makeya. Yesu niko yabikoraga, yahezaga kwigisha abantu bababaye, bakaza kuri Yesu bagapfukama ku birenge bya Yesu, Yesu akabakiza. Intumwa niko zashishikaye zikora ibitangaza byo gusengera abarwayi bagakira, abagasengera n'ivyifuzo by'abantu bayo. Imana ni Imana yumva kandi ikishyura. Uhagarara imbere y'Imana, abumva hari icyo bakeneye kugira ngo Imana ibagendere no muri uru rugendo ruja mu ijoro. Abumva bafise intege nkeya, bifuza kuronka inkomezi zo muri uru rugendo ruzadushikana ikanani yo mu ijoro, nibahagarara imbere y'Imana. Duze ikiganza cawe imbere y'Imana. Imana yumva irakora igikorwa cyayo. Turagushimiye nyakubahwa Mana nkuru, Mana yo kwizigirwa. Turagushimiye kuko uri Imana nzima, uri Imana idukunda urukundo Mana rutagira akagero. Iri ni ishengero ryawe rihagaze imbere yawe nyakubahwa Mana, riragushimiye ivyiza warikoreye, riragushima Mana kuri Imana ikiza mu buryo bw'imitima, imitima ikabohoka, abanyavyaha bihanye, abarwayi nabo bakaza ku birenge vy'umukiza. Barahagaze Mwami Yesu, urabazi. Genda muri iri koraniro, genda muri iri koraniro ryawe. Abantu bawe bafise Mana imitwaro, bariya bakugomba, bariya bifuza kugenderwa n'Imana, bariya bifuza gutabarwa n'Imana. Urabagirira neza mu izina rya Yesu. Watanze ububasha Mwami Yesu ngo ivyo tuzasenga vyose tubikuye ku mutima, ngo vyose Imana izabikora, ngo kandi ngo tuzabibona mu izina rya Yesu. Aba barwayi nibakire mu izina rya Yesu, ku bushobozi watanze Mana. Aba barwayi bumva baremerewe, n'abafise ababo barwariye imuhira cyangwa mu bitaro, ubasange yubakize. Abafise imitwari baremereye baraje ku birenge by'umukiza. Ni wewe Mana ushobora kutubera inyishu muri vyose. Girira neza bose, ibakire gukira mu izina rya Yesu.
mwakire gukira mu izina rya Yesu. Muri iri zina rya Yesu nimwo hari ububasha, muri iri zina rya Yesu. Ukijaribiwa huku chini, taja jina lake Yesu. Ngo nitwageragezwa no mu mageragezwa akomeye, ngo mu bitero bitari bimwe, ngo ariko tugatabaza izina rya Yesu. Turagutabaje kuri bariya baremerewe kugira ngo Mana batahane umunezero. Urakoze Mana kuvyumvisha kandi yuko bikoze, tubisavye mu izina rya Yesu. Amen.